Guys, mbere yuko utunga telefone ya Android, reba neza yuko ufisemo email. Guys, ndagisubiyemwo. Mbere yuko utunga telefone Android, reba neza ko harimo email yawe itarimo yishiremo. Kuko umuntu atunga telefone ya Android ugasanga nta email irimo, kabisa uwo muntu niyisubireko kuko ngira ni nk'umuntu ashobora kuba atunze moto ariko atayizi. Vyoba vyiza rero iyi email kuyishiramo kugira ngo ibintu bigende neza. Rero je ndi ngaha kugira ngo nze ndabaha utuntu tw'ubwenge ku bintu vy'amatelefone, ku bintu vy'ubwenge, ibintu bitandukanye. Rero nshaka mu dutandukanye ibintu bibiri, ico bitwa Gmail n'ikindi bitwa email. Guys, rero biratandukanye mu buryo bukurikira ariko bifitaniye isano. Murantunge, email ni electronic mail. Guys, email rero ni electronic mail, hama Gmail nayo mu majambo ni Google Mail. Guys, ibi bintu mu bitandukanye rero iyi email rero uko ikora n'uburyo bwo kohereza no kwakira ubutumwa bifashishije internet. Ntanguriye kuri email. Guys, email rero n'uburyo bwo kohereza no kwakira ubutumwa hifashishijwe internet. Ijambo email ni iri jambo rero email ni generic canke term. Ni risobanura rero service yose yitumatumanaho y'amabaruwa ku buryo bw'ikoranabuhanga. Urugero rwa service za email ni hariho Gmail. Guys, ahantu muhumbe neza, service zitangwa na email harimwo Gmail, Yahoo Mail, Outlook, iCloud Mail, Zoho Mail. Urumva yuko ari nyinshi izi zose ni service zitangwa na email. Email ishobora gukoreshwa ku rubuga urwo ari rwo rwose rutanga iyo service. Guys, reka tunyaruke tuje ku kintu bitwa Gmail kugira ngo cenda basigurira igituma umuntu atunze telefone ya Android adafise Gmail. Ku vyukuri iyo telefone ataco iba imumariye kandi iba ifise riske nyinshi zuko ashobora kuyitakaza. Rero nimba wumva aya makuru uyakeneye, reba hasi ko wakoze subscribe. Nimba warakoze subscribe, reba neza yuko wafunguye akarya gakengeri kugira ngo video yose tuzoza turashirako uzoze uraronka notification uca uba mu bambere bayireba. Guys, twagiye kuri Gmail. Gmail nababwiye kari Google Mail. Google Mail ni imwe muri service zitangwa na email kandi ikorwa na Google. Iyo uvuga Gmail uba wivuga ku rubuga rwa Google rutanga email. Gmail rero ni izina ryihariye ry'ubucuruzi brand werekana service yihariye ya email. Email rero, Gmail ni service itangwa na email. Google rero iyi niyo service itanga. Google iyi Gmail yamenyekanye cyane kubera ubushobozi bwo kubika amakuru menshi, kuba ifise internet yihuta kuba ifise service yihuta mu matelefone ngendanwa, guhuza na service ya Google nka Google Drive, Google Meet n'izindi. Itandukaniro nyamukuru rero hagati ya email na Gmail icyo bisobanura. Ego rero iri tandukaniro nshaka munyumve neza kugira ngo cenda babwira ivyiza byo gutunga telefone irimwo Gmail n'igihombo ku muntu adafise Gmail kugira ngo cenda bereka n'ingene ushobora kuyugurura iyo email. Rero guys, itandukaniro riri hagati ya email na Gmail icyo bisobanura: uburyo bwose bwo gutumatumanaho hakoreshejwe amabaruwa y'ikoranabuhanga. Iyo ninde email, urubuga rutanga service za email rwihariye rwa Google ariyo Gmail. Service zirimo ni Yahoo, Outlook, iCloud, Zoho n'izindi. Ni ya Google gusa. Isano: Gmail ni service imwe mu zindi zikoreshwa kuri email. Iyo tuvuze rero email, harabahitamo gukoresha Gmail, Yahoo, izi za Zoho, ni service zitandukanye rero zitangwa na email. Ni mu buryo rero Gmail ni urubuga ikoranabuhanga rihambaye. Email zose zikoreshwa mu buryo bumwe. Gmail ifise ibintu vyihariye vyayo. Rero muri make email ni ihuriro rusange ryo gutumatumanaho hakoreshejwe ubutumwa bw'ikoranabuhanga. Bitandukanye rero na Gmail, ni imwe mu buryo runaka bwo gutanga iyo service ya email, ikaba iyikirango cihariye ca Google. Ingero: Gmail ni nka urugero rero Gmail ni nko email n'uruganda. Urwo ruganda rukora amamodoka atandukanye. Urwo ruganda rero email
gwarakoze imodoka bitwa Gmail, bitwa Yahoo n'izindi z'ubwoko bwinshi. Urumva yuko rero email ni sorte ya service itangwa, iyi email itanga ama service atandukanye harimo ni service ya Gmail. Guys rero ngira ndababwire inyungu zo kuba umuntu afise email. Icambere email muri telefone yawe ya Android ituma service za internet zihuta. Uzorebe video ikurikirana narabivuze ko ikintu ca kabiri Gmail ifasha, iyi Gmail iyo uyitunze mu telefone hama telefone bakayiba, ushobora gutracking ukoresheje Gmail ukaba wofata telefone yawe. Ica gatatu, telefone iyo uyiforomase harimo email biroroha cane, ntiwiri kuja ku mashini, oya uca ukoresha ubuhinga busanzwe, Gmail yawe igatuma wongera gusubirana telefone yawe. Mu gihe rero ubundi buryo bwiza butuma email iyi Gmail ari vyiza kuba yo biri mu telefone nuko mu gihe telefone yawe ibagiye password canke se mot de passe ariko uzi email biroroha cane, ugasanga urarikovarinze bigakunda. Rero Gmail nayo ibindi vyiza vyo kuba iri mu telefone yawe nuko ikubikira amakuru. Ikintu nanditse muri 2007 muri 2070 nzogisangayo isaha itutu, ikintu cose umuntu wese yanyandikiye nzobisangayo, nimba aragafoto nabitseyo nzogasangayo. Rero email ni ikintu gihambaye, ni ikintu gikomeye. Aho mvuze bikeya mu bintu mu ma service iri kiratanga. Ndabasaba kugira ngo umuntu atarakora subscribe arebe ko yakoze subscribe kugira ngo natwe tubone yuko muri ko muradushigikira. Shalom shalom. Ufise ikibazo andika muri comment ndishura. Ciao ciao.